uvuza amabenda nga mu Burundi nushiramo Peace and Love kwanza nayo ya mbere utangwa no kuvuga amabenda avuza music live nga mu Burundi ntuhere kuri Peace and Love ni nayo ya mbere sinibaza izini zoba ziheraho wihende ko ni band iri strong kandi imaze igihe kirekire ifise izina ndoto zanje za mbere nuko nawo muririmbyi ari mu bantu ku buryo bishitse n'umuntu akabaye karavuga abaririmbyi adondagora atoshika ku manenjo wa 30 40 basi atari izina rye wanje ku buryo ugiye ahantu kavuga izina rye wanje abantu badatangara batumva umenga ni cyaduka je narigeze no kubimbwa y'urukundo bro mu ndirimbo zanje ari imbwa indirimbo yitwa imbwa nariko ndirimbo buzima bwigeze kumbako ni kenshi cyane nakundanye reka mbabwira ico nabonye na numwe yoshobora kunkunda birenze ukuntu mama ankunda many times I used it to fall in love. The only story I've found is one. Wow. That is the Lord that's still number one. Wow. The love is from my lovely mom. Wow. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name make somebody one boss camera fan but ni BITV ubugira kandi uri mushasha genda ugire subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni BITV genda Instagram gire follow, TikTok follow, Facebook pages tuba duhari, X turahari ni BITV turafise n'ikindi n'indi page y'igisata ca photo ni BI photo mugende mugire follow hama muze tubakorera ibintu bisa neza tubafotore amafoto meza turafise ni gisata ca videography tubakorera ama video meza abantu bafise imanza twageze muri summer guys come on ama marriage ama diploma n'izindi manza zose zigiye zitandukanye turabikora kandi tukabikora neza kandi mu mwanya mwiza so ndi kumwe n'umutumire mba ndi ngasi mba ndi jenyene reka ndamuramutse yidondore ama tubandanye bro meze neza sound ashimwe abakunzi ba BITV ndaramukije abakunzi bose ba BITV aho muri hose Imana bahezagire nongera ndabatumirira no kubana natwe mu mwanya wose tugiye kumara hano ndazi muraza kumva byinshi bitari biki idondora abakunzi ba BITV abakunzi bari kudukurikirana jewe nsanzwe nitwa Owera Simplice ku mazina nawe n'abavyeyi umuziki nawe ari wo wanzanye hano no munsi ukaba cyunita Simple RA nabasanzwe mba mu Kamesa nabasanzwe ndi umunyamuziki ari polyvalent bien sûr ko ndashobora no gucuranga kandi hakora umuziki mu buryo bwagutse kugira abantu mu manza zitandukanye no gusora imiziki ku ruhande rwanje bwite Owera Simplice Simple RA yavuye Simple RA yavuye muri Owera Simplice urumva Simple yavuye muri Simplice RA najyo ni RA urumva ko ari ra ihereza ni Owera iyo ra rero ihereza kubera benshi bakunda gufata zigenda neza zitangura zinagiye gufata zigazihereza Simple Owera ra navuye RA shoboye gucuranga iki piano guitar cyangwa ndashoboye gucuranga ingoma gitari yaba bass acoustic solo na piano urakaze ndagerageza ariko si byahatari birasanzwe okay watanguye umuziki ryari byatanguye gute wabigiyemo gute umuziki muri rusange natanguye kera kuko nakuriye mu rusengero muri Sunday school rero aho nasengera hari nasengera hafi yo kuba member banje bakaba nabo bari hejuru mu rusengero bazi n'ivyo muziki rero cankurira mu biganza byabo banyigisha ibijanye no muziki nkiri umwana mutoye cyane hanyuma ibijanye no gusora imiziki navyo natanguye gusora indirimbo yanje muri 2018 2018 ubugize ku ndirimbo zingahe ngeze ku ndirimbo zitandatu kumutima ni standard indirimbo indwi ariko urakora umuziki waravyoroshe biba bimeze gute gukora umuziki birakorohera nta kintu cyoroha muri rusange umurinzi wese wakubwira ko bitoroshe kuko urakorana nguvu nyinshi cyane muri mu rugamba muri benshi cyane muri ko muriruka ariko abatsinda mu rugamba baba ari bakeya rero bigoye kwiruka cyane kugira ushobora kujya muri barya bimbere basiga abandi bisaba ingufu nyinshi cyane no kudacika intege kuko benshi barabivamo iyo bamaze kubona ko bidakunda bene uracika intege nurabona ko bitazoshoboka byose cika intege kuko iruhande yo kubikora nsanzwe ndanabikunda ndavyumvamo urumva muri jewe esprit ndimo bisigura yuko naho atabona ushika cyane atacu nabikuramo ntazohagarika kuko n'ibintu bindudubizamo numva ndyohe bende ko ndabikora nitaye kuco nokuramo cyane
uri kuri dondora watubwiye kuri umuririmbyi kora bitandukanye mu muziki uno munsi wazanywe n'indirimbo yitwa yetu kubera iki yetu yo titre bisigura iki washatse kuririmba ibiki babwira bariko baradukurikirana yetu ni indirimbo iryoshye cyane iryoshye cyane nanje nayumvirije iraryoshe mugende muyirabe ku rubuga rwa YouTube ni simple ego ndamaze kuba ama feedback zitari nke bambwira yuko indirimbo iryoshye kandi indirimbo irimo ubutumwa buremeye kuko je naririmbye ubuzima bw'iwanje mvuga ati yeye tu hakuna mwingine ni yeye tu uwo rero nawe akaba ari mama wanje nariko ndaririmba navuze ati ni kenshi cyane nakundanye reka mbabwire ico nabonye nta numwe yoshobora kunkunda birenze ukuntu mama nkunda ubutumwa ndibaza burahagije batahuritse rero ari urukundo ngaha ku isi sindabona umuntu yankunda nkuko mama nkunda ushobora gukundana ejo ugasanga byahindutse wakunda usigaye umwita X muga mama wawe naho bizogenda gute uzokwigera umwita X niba azokugwana ku minsi yose yavyutse mu gatondo yiyumvira wewe agiye mu mutwe aba hariyo wewe nawe bagiye kuronderera kora vyumva uwo muntu rero ntasanzwe ku buzima bw'iwanje niyo mpamvu naremvye ati hakuna mwingine ni yetu n'abantu bariko baradukurikirana nimba ugifise mama wawe umenya yuko agukunda naho utabibona haje urukundo rwo ku mutima gogo iwiwe ruriyo kandi urukundo rusumba abandi bantu bose kuko nasanze urukundo rwa mama wanje rusumba urukundo rw'abandi amajana naho bo baruteranya rukaje hamwe abajana kwa mama wenyene ruguma ruri hejuru ego tubwiye turi ku ndirimbo yetu bakundanye na benshi muga turabona ni kenshi cyane nakundanye ariko ikintu kimwe nabonye muri byo gukundana byose nta numwe yegeze ashobora kunkunda birenze ukuntu mama amaze gukunda kangahe bisaba exanga kararenga kabiri dufate ko ari kane oya sinshobora gupresiza directement ngo neko urukundo karenga kabiri kose je narigeze no kubimbwa y'urukundo bro mu ndirimbo zanje hari imbwa ari indirimbo yitwa imbwa nariko ndirimbo ubuzima bwigeze kumbako byari bimeze gute muri ico gihe nabimbwa y'urukundo erga ntibishikira je gusa yego ndabitse ayimbwa byo ugasanga nawe warigeze kubimba cyangwa ugasanga n'ubundi imbwa y'urukundo birashika kandi gusa biba bibabaje vraiment none wewe byakugendekeye gute kubimbwa y'urukundo ni kujya kuntu ukunda umuntu n'umutima wawe wose kuko usanga uri kukubita so ataraste wowe ukamukunda abantu kumva wamufiriye de akagera n'igihe mani witwara mu buryo buteye isoni ugasanga uri kure uri exagera mugaye kibabaje ugasanga wewe kandi agaciro mu buryo mwanya wampaye kijya kibanza wampaye mu mutima wawe ugasanga wewe siko biri ariko wowe nyine umwana hebanye yakugize imbwa ubona bimeze gute ubu yarangize imbwa oya mvuga ubu kuri wewe mu rukundo warabihevye mu bikundira mama gusa oya si ukuvuga ngo nkunda mama gusa umugabo nawe atahuye yuko urukundo rwa mbere ari mama gusa urafise uwo muri kumwe urafise uwo muri kumwe erega ndageze nabona ko nkunze nawe ndabibona kweka gusa urumva ashari ndabirimo narageze ko bimbwa ubu ndabirimo ntari imbwa basi ndazigenda ndabigendamo warize yumva maze kuva mu rukundo incuro zirenga zibiri numva ko warize ntabura akantu usigarana kaka experience mama wawe amaze kumva yetu yabyifashemo gute uko nabyifashemo icyonzi cyo nuko ubutumwa nagomba kumushyikira bwaramushyikira uko nabyifashemo yambwiye ndamuvugiriza indirimbo ndayimwereke siko indirimbo nanjye bivaye telefone ariko by the way ugiye kuyikorera indirimbo wari wamuteguje ati mama je ndafise indirimbo ngomba kuririmbira ndiko ndanayitegura ndi muhira cyane ndiko ndayivuza numviriza ukuntu imeze
ico gihe haba atamuntu ari muhira kuko iyo hari umuntu muhira narakwepa nkagenda mu myonga kuko nagomba ko ari ubutumwa buba surprise ubutumwa azobwumva indirimbo yamaze gusohoka kugira ntibuzobe bwataye quality bwataye valeur niyo mpamvu naza ndabinyegeza ndabishahisha kugira indirimbo azoyumve yamaze kuja habona amaze kuyumva rero cyo bigenda gute amaze kuyumva yangenda yumvagiritse indirimbo nanje video kubera je video tugiye kuri cyo baba do video iremeye bivana telefone yanje nayarira kubera ndayisizemo telefone ica igiparanga ucu byumva nyine mu telefone isanzwe ibaye gusa vandara nk'iyi kuko indirimbo ikinanera imigisha urabona uyu munsi ndi kuri BATV ku nshuro ya mbere kuba ari indirimbo urumva indirimbo ikinanera imigisha nakunda ko mitontera imigisha kuko uravyumva mbwa cyane zire nuko bidativye indirimbo yamushikirije kandi arayumva kandi ndazi kubitumva mukoze ku mutima nirihe jambo yakubwiye nta jambo yakubwiye nyene amaze kuyumva basi ari igihe umuvyeyi atabazi ari igihe umuvyeyi akurera mugabo atazi ko kugira nawe urukunda agufitiye atazi ko nawe urumufitiye ugasanga nta byazi ugasanga mbega abahungu banje bimeze gute mugabo akaza yumva amuririmbiye ntigize ari acting mu kububwira amajambo dari igihe sinzi numvise najya nimpeje gufungura cyangwa ati mama murakoze twarangirimba yakaremba narakumvise yo guys mugabo rero je nakwakiriye nk'umuririmbyi nakiri umuririmbyi nyine bro tugende kuri yetu bagiriye akantu ni kenshi cyane nakundanye reka mbabwire ico nabonye na numwe yoshobora kunkunda birenze ukuntu mama ankunda many times I used it to fall in love the only story I've found is one that is the Lord that's the number one the love is from my lovely mom hakuna mwingine ni yeye bandayo bro igojki bandayo and I don't want like my mom I never saw I never see and I will never see the only one who always think about me pray for me na nomwa muruta mama ni wigezo na nanje sinzoguta ekanzo kwamanda kurata iwowe mama sinotera swata niwe gusa unkundu gwa karamata mama I'm very sorry narabayikikaba no niyo nkibitahura for sure byukuri nari nk'ibihano and I will never call you ex niwe gusa uhora unsirikana eka wandutiye abandi amajana niwe umfitiye urukundo merci beaucoup guys umuntu afise mama wiwe amukunda iyi ndirimbo vraiment niyo guhaba mama wacu vraiment niyo guhaba mama wacu mva indirimbo imeze neza muremvye ni Simple RA indirimbo yitwa yetu mugende kurirayo muyirabe ku rubuga rwe rwa YouTube ni indirimbo iryoshe cyane mwamwumvise Simple RA numva yo guma nayo turirimbira twongera mama sorry mama very sorry narabayikika mama very sorry narabayikika ba no niyo nkibitahura for sure byukuri nari nk'ibihano and I will never call you ex niwe gusa uhora unsirikana eka wandutiye abandi amajana niwe umfitiye urukundo merci urakoze kuririmbira mama bacu kuko niba aririmbiye mama wawe nyene indirimbo ni ya buri muntu kuko n'ubutumwa ni mpuzamakungu umuntu sijya afise mama jenyene kandi sijya afise mama nkunda jenyene na mama waragukunda kandi nawe uriko batumviriza mama waragukunda cyane aba mama bacu baba badukunda kandi nuri ari mu buhinga bw'ivyo mama baramukunda yo indirimbo rero yasohotse ama feedback bimaze watubwiye ko uri kuraranga ama feedback nyene meza ne feedback ya mbere umaze kuronka avuga ati iyi feedback kuva natangura kuririmba ibonetse kuri indirimbo gusa kandi yagukoze ku mutima gusomba ama feedback yose waramaze kuronka feedback itandukanye n'izindi nagenda nka kuzindi ndirimbo kuzindi ndirimbo byarashika bakambira ati bro wow
wakoze good song, good melodies, ati wishe kabisa. Mugabo bukuri yiyeyo tu. Benshi baravuga ati vraiment wari wanditse kabisa. Ati waranditse amajambo y'inkora mutima. Ubutumwa cyane cyane. Nabwo buri ko baragira. Buri ko barakora ku mitima abantu benshi. Mbo ega ndavyumva mugabo je nakubaje nyene igihe nubwo bwati abandi yego bose bariko barama kuko bose nashobora guha feedback nzimeze cyo kimwe ari abaguhiye abandi bakaguhiye mugabo duskumva ni nziza mugabo hari yindi iba ari nziza kurusha izindi ono sinzi kuri kurantahura ya indi uvuga ati uyu muntu sinenda nabyiteze iyi feedback sinenda yiteze feedback kare ubwa mbere kare byarashika akagira bavuga ati bro wihenza hana kuno mugu benshi 99% kwijana barantemeke kandi na feedback nuko kuntu ndiko ndaronka ndizego cyane n'aba promoters presenters ama TV mu biganiro nanye naza ko feedback nziza urumva bitandukanye na mbere kuko ubu navuga yuko hariho intambwe n'akarusho ya ego uriko urakora umuziki watubwiye urafise indirimbo zishika kuri ndwi umuziki wawe ukora gute I mean kuva kuri audio gushika kuri video uburyo buva hehe bigenda gute urafise abagushigikiye navuga ati inguvu ziwanje zonyene nizo bishobora peut-être ko zoshobora gukora ibikorwa biri munsi y'ivyo nkora kuko ubu ndakora audio nziza muri studio nziza nakora amasanamu asa neza kandi sinafise ubushobozi bwo gukora amasanamu ndashimira Imana yo kuba yarampaye abantu bamba hafi bakanshigikira bagatahura ingabirano yanje ama bakayisupportinga bagashira mu kuboko kwabo uraja mu makaraoke turatukubona kuragira ama back voice kwa Visual Love bimeze gute muri Peace and Love waje gute byagenze gute kugira tangure kuzura ririmba hajya eski Vishu mwahuye bimeze gute muri rusange mugabo hari ibindi nza kukubaza maze kunyishisho tugende nico gushika muri Peace and Love kwanza kuri jewe byari takari dasanzwe kuri jewe kuko uvuza amabendo nga mu Burundi mushemo Peace and Love kwanza nayo ya mbere utangwa no kuvuga amabendo avuza music live nga mu Burundi ntuhere kuri Peace and Love ni nayo ya mbere sinibaza izini zoba ziheho wihende ko ni very strong kandi imaze igihe kirekire ifise izina ukuvuga ihagaze bwoma ivuza kane 4 fois par semaine kandi ni band ya makukivi rero kuri jewe nabona umenga narabona yuko ari teka ridasanzwe kuko ntivyari binkwereye muri amaya ntivyari binkwereye mugabo Imana irabikora ndashika tero byagenze gute Peace and Love alifise pianist yitwa Dive rero tukaba twarakunda gukorana hariya mu Kanyosha kubera je nakunda gukorera hariya mu Kanyosha navugize cyane darakambona amaze kumbona nako guca abimfashamo alamblanche hama ndashikayo Dive nyene yagutwaye muri Peace and Love hama muri Peace and Love ego baragutwaye washitse nk'umuririmbyi cyangwa washitse nk'umupianist nashitse nk'umuririmbyi washitse nk'umuririmbyi ico gihe ugiye nk'umuririmbyi bakwakiriye gute ntibabanje kugupima bavuga ati reka twumvirize ibyo akora cyangwa ingene aririmba ego baranyakiriye neza kandi baranyumviriza zatwaye igihe kingana gute ugira ushobore gutangura kuririmbana nabo nko mu mashow cyangwa mu makaraoke baba bafise muri iyo misi icyangiye nuko umunsi wa mbere nshikayo nashikiye muri show bashikiye muri show umunsi wa mbere le premier umunsi wa mbere nashikiye muri show le premier mai 2024 le premier mai yari show ya BCB yari yabereye hariya kuri mu bice byari mu Kajaga sinibukana naho hane Atrium nashikiye muri show hanyuma barambwira ati umwana arafise kazoza hariho byinshi byo gukosora ngabo ntwumva hafi bizoza amabara mbaye hafi ubu ngerageza abantu baravye performance yanje barabona kwitandukanye na kare hari ibintu biriko biraza narahigiye bitari bike ku ruhande rwo gucuraranga naho bahavuye bamenya gute kushoboye ivyo bintu byo gucuraranga urumva ku ruhande rwo gucuraranga urumva genda curaranga siko mugabo ndi hariho ikintu to principal urumva sanze ndi muri Remzi urumva muri Peace and Love
ndi muririmbyi yangaje nk'umuririmbyi ego kiretse gusa nk'iyo bishyitse hakaba hariho nko vyagoye agacegwa gatowe ndashobora kuba ndafata kidogo mbere yo kashika mugabo ndumuririmbyi Peace and Love bafise ico bita The Fighter Production bafise studio hajya bafise ivyuma byose nibaza ko bafise igikenewe cyose ku muririmbyi bimeze gute abarongozi ba The Fighter Production ndavuga ba Vishu Happy Famba ntibaramenya ko apa yo kuja kuri stage kagira ajya back voice baramenya ko ushobora kwandika indirimbo kayisohora mbega indirimbo zawe barabazikurikirana barazisupporting barabizi ko nsanzwe ndumuririmbyi kuko iyo byashisa nkasubira igikorwa ndakibarungikira nabonye nta kimwumvisha barabagusupporting avuga ati do sharing biba bize gute supporting kwa mbere kwanza no kuntera intege bakagira nico bavuze ko ego igikorwa kwanza kibashikiriye bakagira umutima kujukira rero ni support ya mbere hanyuma rero ibindi navyo byo kugira ku canke ibindi biri nyuma y'ivyo ari ikintu je nari nkibindiriye kuko abankurikiranye mu icyo kintu n'igiki warurimo abankurikiranye mu minsi heze barumvise yuko ufise indoto zo guzokorana indirimbo na Boss One Vishu Love rero ko nagenda bisigura navuze ati je ngerageje kuraba ingufu ziwanje n'ubushobozi ngishikana kwanza ubwa mbere na mbere problema ndacamurondera kubumenya ni ubumenyi bwanje nabona ko bushitse ku rugero shaka kuko urabona kirazira gusimba etape ni nabona ubumenyi bwanje bugeze ku rugero kanaka nifuza ico gihendo canamwegera ndamusevye kandi yaravyemeye ati studio irahari niba atije kubivuga ico gihe radio nabivuze ko amaze gusubira baramubagije iti tempeti wawe kuno vipi ati atije kubivuga jere igihe nakwibonye yuko nageze kuri urwo rwego ko gushobora gukorana no muri legend nka Vishu Love igikorwa kizoba kihari niki kintu ca mbere wigira kuri Vishu Love ndamigira kintu byinshi cyane kuko icambere na mbere urabona ngaha mu Burundi niyo muri inzu wenyine dufise ahari ahagaze bwuma mu baririmbyi basanzwe bakora ibintu by'amakaroke kenshi abandi baririmbyi bagiye mu bintu by'amakaroke usanga kariyeri solo yabo yononekaye abandi nabo iyo bagiye mu vy'ama kariyeri solo bahora bakora karaoke kenshi usanga vy'amakaroke bayivuyemo muga Vishu Love no muri inzu usanga muri karaoke ari strong ahagaze bwuma bikora neza cyane no muri kariyeri solo ahagaze neza cyane akaronka n'amadiri n'amashow menshi kandi akaduha n'imiziki ku mwanya kumva ko ari imiziki imaze neza umva rero sinobora kuronka ivyo ndamwigira ko kandi nanje twongira muri ayo makanda nyene bumva ndakora karaoke nakora n'imiziki ku ruhande rw'uwanjye nta wundi muntu wo kwigirako n'undi muntu ashaka kumera nk'uko ahubwo agomba gukomera muri asanzwe akora karaoke agomba gukomera no ku ruhande rwe bwite mu miziki wasora usanga mbona nta wundi muntu wo kwigirako watubwiye uripfuza gukorana indirimbo nawe bien sûr mugabo barafite The Fighter Production mu minsi yaheze twari twumvise bafise umuririmbyi Dana Bros sivyo icipfuzo cyo gukora indirimbo na Vishu kirasa n'icipfuzo cyo kuja muri The Fighter Production cyane gose ariko kandi bari take ridasanzwe none habuziki nabyo kugira ubegere babwira uti je numva shaka kuja muri The Fighter Production nimba ari byo wiga uvyiguriye kuko naho bwe hari ikintu bita kwipima cyane waritinye ni nko kwitinya nyene kuko bivanye n'ukuntu bawibona ingufu zawe ari kuvuga ati ikintu cyo bakindengera urazi ko kwa muri The Fighter Production ayiteka rikomeye cyane kashaka ndabwiza ukuri amarembo dufisanga mu Burundi n'amarembo ngaho urumva ashobora kumarana n'umuririmbyi plus de 5 tumvise ngo bashwanye bagikorana kandi bakorana neza cyane The Fighter Production gusama na Vishu Love izindi urumva nyuma y'umwaka umwe imyaka ibiri ngo bafuye ibinebineri tayari byarangiye urumva yuko dawa cyaka idasanzwe cyane ko muri The Fighter Production niyo mpamvu rero mba ndabisengera siko mba ndabisengera kandi ndizera ko wande bizoshoboka nk'ubu haraje umuntu w'umubosi tuvuge arakunze indirimbo yawe yeyetsu aciye akubwira ati bro heba karaoke ugire kayesoro yonyene nzogufasha ukuntu wokwemera kuva muri Peace and Love canke woguma muri Peace and Love numbwira ati muri Peace and Love ari cyo nkarondera kuko urabona naho muri kayesoro ari gihe bidusaba tujyana bikadusaba kuririmba live music siko abarinzi benshi bazi ko biba bishika bikabagora numbwira ati bangira gatoyi
hari ubumenyi nkirondera, ubwo bumenyi namara kuburonka zoza dukorane kuko ndi kwishuri ndakiga, hariho ndaconka ari ivyo nkivoma ubumenyi ngikeneye kuronka agiye ku buryo nanje nzoba umuririmbyi atagira adafise ubwoba ku kintu ca live music. Yego. Okay. Muri music ufise kugeza no mwanya ugeze ku ndirimbo yindwi. Bifuza kugera hehe n'izindi tuzavuga uti je nifuza gushika kuri ibi bintu n'imiburiburi niyashika kuri iki kintu. Ndabona ko nzoba ndi kuri etape je nyene nipfuza. Indoto zanje za mbere. Nuko nawo umuririmbyi ari mu bantu ku buryo bishitse n'umuntu akaba karavuga abaririmbyi adondagora atoshika ku manenjo wa 30 40 basi atari izina rye wanje ku buryo ugiye ahantu ukavuga izina rye wanje abantu badatangara batumva umenga ni cyaduka. Ndifuza rero kwinjira neza mu muziki, muri industry y'umuziki, nanje abantu bakamenya, hanyuma nkabaha ikikenewe nanje. Uriko ndafite byinshi byo kuba gusangiza abantu. Uriko uraraba ivyo ubona uzobishika ko guturavye ngene uriko urakora, uravye uburyo bwawe, uravye nguvuze aho zigera. Urumva abantu tuba dufise imigambi yacu, Imana nikagiye imigambi yayo. Igihe cyose ngiye muri studio mbafite icyizere yuko ndirimbo ushobora kugira ikizokongerako aho narigeze, kandi birakunda ko nuko igihe kimwe zo kora indirimbo usanga ivyo nabona nk'inyuma y'imyaka 5 usanga birabaye nyuma y'igihe gito cyane. Urumva Imana ntituba tuzi uko ipanga ibintu, uko je bivanye n'ivyo mba nifuze n'ivyifuzo byo wanje bamuntu umenga ahubwo hogera. Mbona hogera kabisa. Okay. Akajambo wovuga ku muziki w'u Burundi muri kano kanya? Akajambo wovuga ku muziki w'u Burundi ico no uko ndabubona canke ico no terera. Uko ubona nico woterera? Uko ndabubona umuziki w'u Burundi novuga ati ibintu ni vyiza kabisa. Harabona benshi b'impano bafise ingabirano, kandi n'ubu abantu basanzwe basupportinga umuziki w'u Burundi, ndavuga nk'aba menyesha makuru, aba promoters, aba presenters, ama TV online. Barabona yuko musika imitaye ibintu by'iwacu cyane bose bitandukanye kera. Kare warasanga aba DJs batavuze indirimbo zacu, ngo urabona ko ari sawa ibintu byahindutse. Kora vyumva ico nishimira rero nuko ndabona yuko turiko turatera intambwe vuba n'abanyamahanga dushobora kubatera tukisanga umuziki wacu ashitse mu mahanga natwe. Ico noterera naco sikindi nuko notera intege abandi barindi bagenzanje, nkabatera intege gukora cyane, gukora ingufu nyinshi, kuko mu byinshi twa dufise nk'indoto kare ubu vyabaye impamo mu muziki w'u Burundi, kandi urugendo ruracari rurerure. Okay. Hano muri East Africa turacyarugwa nk'igihugu kirasi ku muziki. Turifuza ko igihe kimwe bazotubana nk'igihugu kiri hejuru y'ibindi, kandi mu byo nariko nko mu guterera nyene sino kwibagira kubwira abantu bose bakurikirana umuziki w'u Burundi yuko nanjye ndahari nk'umuririmbyi w'u Burundi. Bwanyizere abandi turi benshi siko ndacafise abantu 1000 gusa bankurikirana kuri YouTube, fise abantu bake bankurikirana kuri Facebook page yanjye 1000. Banyizere kugira ngo abandi bagufollow. Yego, abantu bose bakunda BATV aho muri hose, please genda umusore wanyu nashaka kubasaba n'umutima ubikunze n'iteka ntangere ryo kubasaba yuko nanje mwanyizera, mukangira nka bakuru banje, mukanyizera, muka supporting, mukakurikirana ibikorwa byanje, mukaja kuri platforms zanje, kuri YouTube mugakora subscribe no kuzindi mbuga zose mwaba mukoze. Imana ibahezagire. Kwandika rero ntibigoye, ni simple RA, simple RA, simple kwa nyine cyumba mu Kirundi ugasiga kanya hama R akaburungu A, simple RA. Asante sana. Ya bakozi ba BATV nari kubona umuririmbyi Simple RA aracari mushasha, rikarirondeza rikararondera gushika kuri rikararondera gushika ku ndoto ziwe. Afite indirimbo nshasha imaze iminsi 6 ku rubuga rwa YouTube, indirimbo yitwa Yetu. Indirimbo imeze neza cyane, iraryoshe kandi cyane, indirimbo irimo ubutumwa bwiza ushobora kumviriza uri kumwe n'umuvyeyi wawe, kanayitura umuvyeyi wawe ariwe mama wawe. Ndagushimire cyane. Murakoze nanjye reka ndabashimira kuba namigoye muri amakano kanya. Imana ibahezagire kabisa n'abandi muzobe bakorera. Bakozi ba BATV turafite services zitandukanye, turi muri Sama
photography, videography, graphic design, abantu bakeneye gukoresha ama invitation, ibiki byose turabikora. Abantu bagomba amasanamu afise quality nziza, haba kuri kote ya photo, video, byo byose murabironka muri BA Production. So turabakunda cyane. Ciao ciao.